Only football can make you feel like this. Absolutely incredible. Kumwe n'umufana wa Messager Ngozi bite mutama sawa sawa urakomeye yego ndashima Imana urukino rw'uno munsi mu guteguriye gute cyambere na mbere byose nabanza kungurukira Imana yadutije amagara byaturamuke kaduha imbaraga zo kuba twagera kuno munsi uri hejuru yandi urukino gogo baturagwiteguriye cyane gose katubihereza Imana cyane ko intsinzi ndazi ko tuyironka abakunzi ba Messager Ngozi biraboneka yuko mufise akamwemwe gakomeye cyane murize insinzi mu ncamake yego cyane gose ko twege tumaze kubona igikombe burya n'inkingo yibonye ko amaraso gikomeye teza gutaha Ingozi vyoshika umugwi wa Flambeau du Centre kabasinda ivyo mu vyakira gute mu bisanzwe mu mategeko haburana babiri agatsinda umwe kuko naho ugenda avuga ngo ngiye gutsindwa agenda avangiye gutsinda bishitse naho ni integuro y'Imana turavyihanganira n'ubunye wewe uri kuravyumvira umona kocha wanyu yotanguza liste iyihe mu by'ukuri je shaka kwinjira mu ntuze y'abakoci ko twebwe mu bisanzwe twirirwa ngaha mu business yiwacu kocha nawe ari kumwe n'abakinyi nituba tuzi tumukinyi yavyutse gutya cyangwa yaramutse gutya liste yose ashizemwe ko turazi na kocha nashobora kwihenda ivyo byo tusanzwe tubizi naho ndi rumufana kirazira kwinjira muri kocha kuko entraînement kwana n'abakinyi biwe ntayubuzi ibyo ushaka kubivuga mu gihe uza kuraba entraînement ukabona ati wagira entraînement naba nakari faiblesse kunuko cyangwa nakari muri mode ya match kujya na kujya mu gihe rero biraba urashobora kubivuga ariko utabiraba na commentaire ndende zegezwa kuza wewe uragenda ugafana ugashikira umukinyi ugashikira umugwi akabona kuri nyuma yiwe umufashe mu mugongo hanyuma nagakora ijyategerezwa ibyo kocha yamubariye sawa tabifurije amahirwe nego murakoze cyane nawe mbwira umunsi mwiza ni sawa urakomeye turashima urukino rw'uno munsi mu bwiteguriye gute urukino rw'uno munsi tubiteguriye neza tubwiteguriye nkuko twama twitegura izindi match zose muga ku rukino rw'uno munsi numva ni nka finale numva twarusumbirije gusuma aho twari tumaze iminsi twitegurira izindi twarushijeho tumaze iminsi twitegurira izo ziheze uno munsi biraboneka ko habaye impinduka nyinshi aho twabonye amatike bariko baragwanira cyane bisigaye ko biboneka yuko urukino rw'uno munsi rufise pressure ikomeye mu ruhande rw'abafana ba Messager Ngozi urukino rw'uno munsi rurakomeye twe twarufashe nka finale kuko urumva ni finale kuko urabona ngo uno munsi nka Messager ikubiswe urumva izo bihomvye igikombe bisaba nyene barashiremo ingufu kandi kuvuga ngo ku amatike nayo yaka vyavaye n'ubwishi bw'abantu sinzi gituma kuko urabona ko intara zose ziri ngaho Ingozi bajya abantu bose babona bagwanira amatike abantu b'Ingozi nganye Ingozi oya si kubana bingaho Ingozi gusa urabona abanyagitega haje abanyagitega benshi kandi imihingo yose iri ngaho Ingozi yaje kurondera amatike kugira bararira urwo rukino kuko n'urukino rukomeye cyane urumva rero niko tuvuga ngo itike ko barazigwanira kuko n'abantu benshi cyane kuko namwe mwavyiboneye ko hari abantu benshi ngira namurabara murabibona kongera bangana abantu wewe nk'umufana wa Messager Ngozi nk'uvyoshika no munsi Messager Ngozi gasindwa wewe vyakira gute bishise igatsindwa Messager Ngozi umva turihangana niko bizavyateguwe Imana iko zoba yabipanze turihangana urumva kandi bazi ko mu nkino haramwe ibintu bitatu hari gutsindwa kunganya urumva muri ibyo bintu bitatu nyene kiza kuvamwo tushakira uko nyene mu bakinyi ba Messager Ngozi umukinyi wumva agushimisha gusumba bose iyo umubonye mu kibuga wumvise ko umutima wawe uremye ninde Yes novuga ngo numukinyi umye ngo ashimisha ngo niyumva ngo ashimisha ndabakinyi bose baranshimisha kuko nabakinyi bamaranye igihe kirekire bazinanye urumva nico gufata ngo umye ngo nibagushimisha cyane n'abakinyi bose batangura mu kibuga je baranshimisha ndabonye menje mu kibuga bose bakomeye
sinacafata ngumwe kuko bose n'abakinyi bose baba bagiye mu kibuga gukora. Muje guhura n'umugwi uvuye mu gisagara ca Gitega ukomeye gose. Iyo nta bwoba bigutera mu Oya. Kuvuga ngo ubwoba nta bwana buke yafise. Kuri ya equipe ni equipe imenyeranye na message cyane kuko bamaze guhura mu mahiganwa menshi baramenyeranye. Kandi ntiyo dutera ubwoba. Ego muri yare yaradusinze. Mwana kwishaka nawe tuyishure muri retour. Tuja tuyisezerera no gutwara igikombe ntigitwara. Wizeye insinzi y'iri sindori nka bingahe? Insinzi bibiri kuri kimwe. Sawa ndakwifurije amahirwe. Ngo murakoze. Nkuko mubona turi kumwe n'abafana ba Flambeau du Centre bavuye Gitega ubonye barashyize bite ni sawa nuko namwe ni sawa muje muvuye Gitega mwiteguriye urukino buno munsi urabona ko hariyo pesha ikomeye mufyiteguriye gute mu munsi wose mu bisanzwe dukeneye igikombe kubera twebwe twaje tuva Gitega dushaka igikombe abanyengozi nibakiturekerera twico gikombe tugitahana Gitega ego Nubu vyoshika umugwi wa Message Ngozi ukabasinda mu wowe musi vyakira gute mu bisanzwe ko arabana b'umugabo umwe nibibabaje gose gusa nuko twoba dutwawe igikombe mu buryo butari bwo kandi twaragikoreye biravye n'amanota dufise si mabi ego vraiment sawa turabifuje amahirwe murakoze cyane ushaka bibiri kwa bitatu nta musonga tirimo nta yegere ntwari urukino rwo munsi mwitegure gute Nenda guteguriye neza kubera ko atana hamwe tuzoba duhushije nta musonga tirimo nta yegere ntwari irimo kazima arakademiru message ibyo byonyine biranejereje urumva mo mutinya musonga ati gusa gusa ibindi navyo ni byacu byose musonga ati muratinya gose oya se cyane ahubwo twari kugira ubwana musonga ati yo gitwara none nk'uvyo shikoro munsi umashino munsi mukayisindwa uza kuvyakira gute tuvyakira neza kuko nta hamwe tuzoba duhombeye urumva uno munsi mu rukino rwa cyane kubera ari match zacu zose dukunda hagati ya Message Ngozi na Flambeau du Centre wowe ubaza yuko ariye ishobora gutwara iki gikombe ibyo byose ni imana ishobora kubikora ubundi turabimenye umuntu abimenya bari mu kibuga urumva mo ni muvyize oya kwizera urumva uranga uvuga ati nzunguka urumva ugiye mu kibuga uvuga ati ndatsinda cyangwa ntsindwe kandi nta mubabaro biba babaje nicyo gihe biba bishikiriye uvyo shika ugasindwa wowe vyakira gute turavyakira neza nta ngorane sawa murakoze Mzee vipi? Sawa ni safi mzee. Uko fresh. Macha leo umejandani. Amazi tuko tayari. Wafana kutoka Gitega. Mbona mko wengi leo? Lazima ni finale. Tuko bafana ba mingi sana hivi haya masiku. Kipo ya kwanza lazima tupate bafana ba mingi. Hivi ushindi wa leo umeuandaa aje? Na ikitokea ushindi ukaukosa utaichukulia vipi? Mimi hakuna problem juu ya kabumbe mimi abijua. Tunafunga wana tunapigwa. Tunapikamata hivyo. Yaani ushindi wa leo basi ushindi wa leo unategemea kwenda nao Gitega. Tuko lazima bafama tuko lazima kabisa. Lazima kupe tuibebe Gitega. Kama mnavyoona hapa tuko kwenye uwanja wa Rukundo tuko pamoja na Legend mkubwa sana na samani Legend ambaye aliocheza mpira miaka mingi sana tungani watoto. Habari bro. Nakusikia.
Mimi nakuja kuchukua ni ushinde tu. Maana yake kuna wasiwasi yoyote. Na tumekuja tuko kimakini. Hakuna kitu tutaacha hapa. Na zawadi mtatupa mno. Watu nimewaambia kwamba wewe ni legend. Kwa watu ambao hawakufahamu ni legend gani, unaweza kuambia? Mimi ni Jema nilicheza kwenye Zebre. Nikatoka kwenye Zebre nikacheza kwenye Dinamike nikaachilia hapo. Na sasa hivi ni shabiki mkubwa wa Flambo na sintaacha. Na ushinde na kwenda nao. Ikitokea ushindi ukosa utachukuliaje? Nashukuru Mungu, yote ni matokeo tu. Sawa, tunakutakia mafanikio. Asante sana, nashukuru na wewe. Rukundo ni uwanja wa Messager Ngozi. Tunaona shambra za mashabiki wa timu ya Flambeau du Centre. Hapa tuko pamoja na kijana kutoka Gitega. Brother vipi? Poa. Kwa jina unaitwa nani? Mimi naitwa K. Kwa watu ambao sio kwa jina maarufu? K kabisa basi K. Kwa watu ambao hawakufahamu wewe ni mtu gani, kwa leo umekuja kama mtu gani hapa kweli? Mimi kwa kweli nimekuja kama mwana sport, unaona. Kwa kweli mimi ni shabiki wa Msongati, lakini baada ya hapo kuona bwana inabidi kuona ndugu zetu jinsi walivyofika kwenye hii inaitwa kama finali, unaona. Tukaona kwa kweli afadhali tuwasupport. Sio shabiki wa uhasama kabisa mimi. Mimi nikasema kwa kweli lazima nafuata ndugu zangu kusema kwamba nini wasupport na kombe tuje nalo Kitega. Unaona Kwa hiyo ndio hivyo. Kama mnavyoona jamaa huyu ni shabiki wa timu ya Msongati na siku ya leo ameamua kushabikia timu ya nyumbani. Tunaweza kuona kama ni mambo yanaanza kuwa mazuri mjini Kitega. Unawaambia nini wafana wengine ambao hawajakamata njia kama ya kwako? Mimi nawafahamisha tuache husda. Kwanza tupendane. Football sio kwamba husda au namna gani labda ni chuki. Msongati natukutanisha nini kunako mapenzi. Tuweze kufurahia kwa pamoja, sio kwamba ije kwa uhasama ambapo tio fulani sijui sababu amefikia kwenda kuchukua kombe umwekee husda na kuweza kumbania. Msupport kama ndugu yako. Kwa kusema ni kesho na kesho kutwa na utakapofikiliwa na wengine vile vile wakusupport tuwe kitu kimoja. Ndio maana mimi nikasema bwana mimi nitakuwa mfano. Unaona? Kukuonesha wengine kusema kwamba kesho na kesho kutwa inshallah utakapofikiriwa labda na Msongati labda kuweza kufikiriwa kunako ile kombe, unaona? Na wao vile vile watusupport kama sisi nilivyosupport nini. Mpira sio kwamba uhasama uadui mkubwa kama wengine jinsi wanavyodai. Mpira ni mapenzi, ni kujifurahisha. Unaona hapa nimekuja kama kuwasupport ndugu zangu. Tena nawaombea kabisa wachukue ushinde tuende nao ushinde Kitega. Sio baki hapa Ngozi Kitega tuende nao Kitega Na tutakapofika Kitega tusherehekee kwa jumla sisi wote Msongati pamoja. Wewe kubana kule mtaweza kukosa kubana sababu mpira ni upinzani na ndio raha ya mpira, lakini pamoja na hivyo tuweke kwanza ule uhasama pembeni, unaona. Basi ndio hivyo. Kwa upande wa mashabiki wa timu ya Flambeau du Centre na mashabiki wa Msongati tunawatakia mafanikio. Allahumma amin. Kesho na kesho kutwa tena tutakutania Kitega inshallah demi finali mimi na hawa jamaa zangu, lakini tutakapokutana Kitega kule kwetu Kitega tunatengana. Unaona unarudia tena katika upinzani kama kawaida, ila sio roho mbaya au upinzani ni unarudia nafasi yake. Sawa. Kama mnavyoona uwanja umependeza, uwanja uko shambra, uko na mashambra. Ni uwanja ambao una historia kubwa hapa Ngozi. Na unamnaona kama pambano la leo limeitikiwa na watu wengi kabisa, wengi. Unaona kama uwanja leo unapendeza. Leo nadhani hapa ni balaa. Leo hapo patakufa mtu kwa kweli. Unaona kama mashabiki ngambo zote tunaona mashabiki wanajaa tena sana kuingia. Yani siku ya leo kupata tiketi ilikuwa ni gumzo kwa kweli. Tuko pamoja na shabiki ambao wanataka kuingia. Vipi? Fresh. Wewe ni shabiki wa timu gani? Messager Ngozi. Uje gufana umugwi wa Messager Ngozi? Yego. Insinzi no musi bwana. Insinzi ne yacu. Yego. Ari nkamwe zyoshika isinzi kwa yibura uvyo vyakira gute? No vyakiranye nuko nyene kuko vyo bavyabaye. Yego. Tukuja mahigo. Yego murakoze. Sawa. Tukaba turi kumwe n'undi mufana wa Messager Ngozi bite mutama? Ni sawa cyane. Urakomeye? Yego me. Turabona yuko urindiriye kwinjira uno munsi uvyiteguye gute? Twego naravyiteguye no gutwara igikombe, turakora uko bishoboka kose mpaka tureho dutwara igikombe kubera turabimenyereye. Go ubu tukoresha ishaka rishoboka ryose mpaka dutwaye igikombe. Hamuje ushika igikombe mukakiwa kigataye Gitega aho vyakira gute?
turabyihanganira kubera kiza kigiye kwa bene wacu kubera bajya n'abavukanye nta ngorane. Okay, turabifuje amahirwe. Yego namwe mugire umunsi mwiza. Imachi y'uno munsi uyibona gute? No match y'uno munsi ni match nziza, hagira ikimana nyene izakora ikimana n'izakora ibyayo kubera turabavukanye twese turindiriye ikimana iza gukora hagati y'imigwi yose ari ya message. Nujyoshika umugwi wa Flambeau du Centre ukabasinda wowe vyakira gute? Umugwi wa Flambeau du Centre twese twokwishima twese kubera ni umugwi wacu nyene wo ngaho Ingozi, ni umugwi witwa message ngo ni nka message nyene yo ngaho Ingozi, haba message y'Ingozi haba y'Igitega tugasinda twese hamwe tuza kuba turyohewe twese. Sawa, turabifuje amahirwe. Message Ngozi na ya amahirwe. Tukaba turi kumwe n'uwundi mufana wa Message Ngozi, n'umufana yambaye neza cyane kandi araberewe twashaka abibwira akazina kiwe. Joli twarike nzisabira umufana wa Message Ngozi. Nuko mubona abantu benshi bava biyumvira yuko ari igikoko, ntabwo ari igikoko, n'umuntu nkatwe, umufana akomeye gose mu gisagara cya Ngozi. Turabona ko ufise izina rikomeye abantu benshi bamaze kumenya wewe bakuzi nkande banzi nkabinyagara muri fans Message jewe namangira ijya defile nkamamubona iyo tugiye ku match. Tugiye ku ijambo urukino rw'uno munsi urubona gute wewe nk'umufana wa Message Ngozi? Urukino ni urukino rukomeye cyane, cyambere kimwe ni n'abana bavuka muri Academy Message. Uno munsi hahuye mukuru na mutonya, ni kugaragaza rero ubushobozi bafise mu gutwara icyo gikombe. Yego urumva ko Flambeau du Centre ari mutonya wawe nawe gusinda nivyo kubabaza? Oya musanzwe hahurana babiri hagatsinda umwe nuko nyene kandi n'abavukanye ibintu bisanzwe, ariko kubwanje nifuza yuko igikombe kiguma ngaho iwacu Ingozi. Nk'uvyo she ikombe kagenda Igitega wowe vyakira gute? No vyakira gutyo nyene ko hahurana babiri hagatsinda umwe kigiye n'Imana iba yabikoze byose tuvyakira uko nyene. Sawa sa ndabifurize amahirwe. Yego nawe murakoze cyane. Nuko mubona turi kumwe turi ngaha ku kibuga cya Message Ngozi, ikibuga cya Urukundo, mu kibuga kirimo uburyohe budasanzwe. Nkaba ndi kumwe n'abafana ba Message Ngozi, urabona ko bakesa ndi kumwe n'undi mufana mbona ariko agoma tamba n'amahoro. Je banyitwa Irakoze Kimegeri aba Ingozi avuka muri komine Tangara. Je ndabona turanezerewe kuri uno munsi kandi turashaka gutahana ikinzi uno munsi, turakora ibishoboka byose tugume turi byina mpaka dukure intsinzi ngaha iwacu ivuye kuri Rukundo. Wavuye Itangara wifuje kuja gushikira bene wanyu ba Message Ngozi? Ego naje kubashigikira kubera sanzwe ndabashigikira kandi ndizeye intsinzi. Urukino rw'uno munsi urubona gute? Urukino rw'uno munsi ndabona rurakomeye, rurashutse ku mpande zose, ariko Message Ngozi je ndabona yuko ishoboye iratsinda. Umugwi wa Flambeau du Centre uyumvira gute? Umugwi wa Flambeau du Centre urashoboye, ariko mugabo Message Ngozi nayo irashoboye gose gusumbya Flambeau du Centre. Urizeye intsinzi? Ndayizeye 100%. Byoshika intsinzi ikagenda Igitega wowe vyakira gute? Jewe kubera mu mupira nta shavu ryigera ribamwo, no vyakira uko vyoba vyashitse kubera umupira uridunda, mugabo bwanje nizeye yuko intsinzi itanga Ingozi wacu. Okay, tukwifurize amahirwe. Yego murakoze. Nkuko mubona ikibuga gitanguye gusa neza, naho gisa nuko kitaruzura. Ikibuga gisa neza, murabona yuko urukino rw'uno munsi ari urukino rwiteguriwe n'abantu benshi. Ndiko ndagerageza kuraba abantu bamaze gushika muri stade, nkagerageza nkaraba n'abantu basigaye hanze bakirondera amatike, ni benshi gose. Birabona ko urukino rw'uno munsi ari finale, ni finale hamwe urukino ruza guhuza imigwi ibiri, novuga yuko ivukana, ariko uno munsi umwe wese ashaka kuryohera abafana bayo. Turindire rero turabe urukino ruza kugenda gute, ninde aza gutahukana igikombe cy'uno munsi. Ndabibutsa yuko uno munsi umugwi uza gutahukana amanota 3 uno munsi, niyo manota aza kushoboza uwo mugwi gutora igikombe. Hamwe byoshika iyi migwi ibiri ikanganya
umugwi wa Kayanza United ugasinda nta kibuza yuko igikombe kiza kuva ngaho kigenda mu Kayanza. Twese twicare ngaho turindire turabe, ariko icyo mbona cyoco saho gutuma umwana aba kwenye uwanja wa Urukundo Stadium, ni uwanja wa timu ya Message Ngozi. Tuko pamoja na Rasta fulani hivi. Kwa jina unaitwa nani bro? Mimi jina langu ni Mvuye Kure Isa. Lingine jina wananiita Nati Dread. Mvuye Kure Isa Nati Dread. Kwa watu ambao wasiofahamu Nati Dread ni kama nani? Waambie watazamaji. Nati Dread ni mwenyeji wa Gitega Nyamugari. Ni fano wa Flambeau du Centre. Moja kwa moja tunaingia kwenye pointi. Hii machi ya leo unaichukuliaje mzee wa kazi? Hii machi ya leo naichukulia kama ushindi. Tuwe wenyewe tupitia ni vitu vingi sana. Mwenyezi Mungu atujalie twende na hii kombe hii siku ya leo. Weka mashabiki wa Flambeau du Centre, tumeona mashabiki wengi wa Msongati wamekuja kuunga mkono nyinyi. Hii mwewe kama mashabiki wa Flambeau du Centre mnaichukuliaje hii ya leo? Sisi tumechukua vizuri sana, ndio upendo wa soka hiyo. Ushindi wa leo unauchukulia wewe, unautegemea? Mimi nautegemea 100 kwa 100. Ikibidi ushindi usipatikane utachukuliaje? Ikibidi ndio hivyo tena, ni kutuliza moyo. Kama wapenzi wa soka tunawatakia kila laheri. Na mimi ndio hivyo tena. Itentama. Safi sana. Akome. Yego. Waje uva munara ya Gitega. Yego, munara ya Gitega. Izina wakitande. Azizi Isa. Ukina gono munsi gwibaza ngo. Asha turakina na mwana rimwe. Na mwana rimwe turakina. Twabonye ikintu cyadutangaje, aho twabonye abafana ba Musongati benshi bambaye amamayo yanyu bavuze yuko baje kubashikira. Wewe icyo kintu cyakira gute? Ivyo bintu kweri barabivuze ejo, ego kweri ngo karibu kaze muze nikudushikira umugwi wacu wa Flambeau du Centre zo gutwara igikombe Igitega. Nk'abantu basigaye Igitega, wowe wabwira iki nk'ibintu uriko urabona ngaha ku kibuga? Walikuwa dusaba yani hali ya Igitega batubwira yuko dusenga Imana tutware icyo gikombe ewana, ni hatari kweli turakina ewana. Dusenga Imana kweli ko Musongati yakibuze muri Primus League, ifuna twebwe tubandanye tuguma dukora turabe turashaka kukironka igikombe. Sawa, twifurije amahirwe. Sawa, merci sana. Nk'uko mubibona turi kumwe na mama dukunda cyane, mama tusigira twirengagiza n'umunsi n'umwe. Iyo tumubonye twumva yuko turyohewe. Hari akajambo ngira ndamubaze, kandi akajambo numva ko kangereye cyane. Imbere ya byose dushaka tumuramutse kwanza. Yego, ndabaramukije. Kazina wawe bitagwa? Ni sawa. Akajambo ka mbere je ngoma ndakubaze, hariyo abafana ba Musongati benshi twahuye bambaye umwambaro wanyu, batubwiye yuko baje kubashigikira. Wewe nk'icyo kintu ucakiriye gute? Ndacakiriye neza, barinze bavyiyumvira, urumva bakoze ikiri mu mutima wabo, turabashimiye. Tuvuge ku ijambo urukino rw'uno munsi ugwibazamo gute? Je urukino rw'uno munsi kwera abakinyi biwacu ndabizeye. Urabize cyane? Ndabizeye kwera. Twizere yuko igikombe gishobora gutaha Igitega. Ego kweri ndavye ingene twakinye kuva mu ntango kugera aho tugeze, kuva ku ndwi ya 17 turi mu kibanza ca mbere, ntibiza kubuza ko nuno munsi turara mu kibanza ca mbere. Sindakuruhishe ndakwifurije amahirwe. Ego urakoze. Nk'abandi kumwe n'undi muntu nikundira cyane, naho agoma nkwepa urabona ko yavyasi. Vipi? Poa tu. Mambo? Safi. Uko bien? Niko bien. Leo naona umefika Ngozi, vipi? Leo nafurahi kwa kufika Ngozi. Ukienda kucheza kabumbu, unatamani kama utafunga wala unagawa unafungwa. Yote ni kama kawaida kwa fana wa mpira. Nadhani leo utafurahi. Leo nikizani tafurahi kwa miujiza ya Mungu. Yeye peke tu ilinifikisha hii wakati wa leo. Wewe jamaa yako Bigi mwenzako umemwacha wapi? Bigi iko hapa. Nilimwona ikana zunguruka hapa. Wewe unatoka kama hawezi kosa.
Maana leo mmeandaa mapilao. Leo ni hatari na ng'ombe zipo. Ushindi upo? Na kuku. Ushindi upo? Upo. Kuna kitu ambacho kimetufurahisha siku ya leo. Tumefurahi sisi wote kwa sababu ni kitu ambacho tunasubiria kwa hamu kubwa. Tunasema kama wa mashabiki wa timu ya Musongati wamevaa jezi zenu, wamekuja kuwaunga mkono kama watoto wa nyumbani. Hiyo wewe unaichukuliaje? Mimi nachukulia kama kawaida juu wote tuko province moja Gitega, ni wa ndugu zetu, hata kama wanatuchukia sisi hatuwachukii. Ndio hivyo. Anajua wa Msongati wengi wapendagi flambo, lakini kwa siku ya leo wataipenda tu. Lakini unaona kama walikuwa binakuja. Hivi ni afadhali kidogo, ni afadhali, lakini tunafurahi. Juu kwa kufika hii wakati ni Mungu yeye peke. Sio miujiza ya mwanadamu, ni miujiza ya Mungu yeye peke tu. Haya, nisiwachoshi na watakia kila laheri. Haya. Katika mashabiki ambao tumekutana nao, huyu shabiki wa leo sasa ni Kiasho. Ni Kiasho mama yangu, ni Kiasho. Anazingua. Hata nikuzingua. Lengo lako unataka nini? Shida yako. Lengo lako. Wewe kama shabiki wa timu ya Flambeau du Centre, hii mechi ya leo unaionaje? Mimi naamini kama niko na ushindi. Angalia kamera basi. Angalia ni watu wananifahamu. Wananifahamu. Jamaa anaogopa kamera bana. Angalia kamera. Nipe hela. Ngoja nikuulize kitu. Leo tumeona mashabiki wa Musongati wamevaa jezi zenu, alafu wamekuja kwa furaha kuwaunga mkono. Hichi kitu mnakichukuliaje nyinyi? Sisi hao ni watu wetu. Sio mashabiki wetu, ni watu wetu. Sisi tuko wanani wao, wazazi wao. Ni adui wenu aje wakati amekuja kuunga mkono. Hawakuja kutuunga. Tunawajua. Sasa kama ile bifu inaanza kuisha, haiwezi kuisha. Hawataki na sisi tuende mbele. Ushamwona mtu tayari amevaa jezi yako, amekuja kuunga mkono na anafurahi. Kuunga mkono ni adui yangu. Kwa nini? Pendelei. Kama tapeka kombe. Napendelei. Hataki kama kombe litenda Kitega. Wakati nyote ni wa GTG. Sisi ni wa GTG, hapana, yeye hataki kujua. Wamasi anakwambia wewe baki Ngozi, wewe ende Kayanza. Naona ni noma sana. Kwa fresh, kwa poa. Siku ya leo unaionaje? Siku ya leo naona kama siku kawaida tu. Tosha haina woga na kitu, tusubiri matokeo tu. Kwa wapenzi watazamaji ambao wako kuangalia, kwa jina unaitwa nani? Kwa jina naitwa Amini, jina maarufu na njua Bigi. Jina la kuanzia zamani mwa Academy Messager wananiita kwa jina la Paco. Yaani ukisema Paco Messager kila mtu anamjua Burundi nzima. Hapa tuko pamoja na legend, ndio kusema kama ni legend wa hii timu ya Flambeau du Centre. Alikuwa mchezaji wa timu ya Messager Gitega, hii wanaita Flambeau du Centre. Wewe kwa siku ya leo kama mchezo wa watani wako wa jadi, naweza kusema ni watani wako wa jadi kama ni wakubwa zako. Hii mechi ya leo haikupi pressure? Mimi mechi hainipi pressure sababu ukizama palmarès ya katikati yetu na wenyewe kuanzia zamani mwaka 2006 hawajiwahi kutubabaisha nafasi kama hii. Yaani leo wakibahatika wakatufunga watafanya sherehe sana. Maana itakuwa siku yao ya kwanza kufunga Academy Messager ya Gitega ndio Flambeau du Centre. Light zaidi ya hapo hawajawahi. Na miaka yote tunaonyesha tu kama ni kawaida, tunawafurahisha maana tunapata nafasi, wajitagani wakubwa na sio tunapata hiyo nafasi, lakini kisoka sio wakubwa kwetu. Kisoka miaka yote tulikuwa tunawafunza soka. Lakini usisahau kwamba mchezea kwao utunzwa. Sijakataa. Huyu uwanja leo inakuwa ni machi ya 41. Kwangu mimi tunachezea mwa huyu uwanja. Machi 41, machi mbili tuliwapa. Sababu walikuwa wanapigania ubingwa, sasa hatuna la kufanya. Tukasema wana ndugu zetu tuwaachie waendelee, tukawaachia. Ila leo tunaoneshana ubingwa sababu sasa tunatafuta nauli ya kusafiri nje huko. Ni kama gisi zama za kale mzee akasema tunatafuta ni ubingwa. Tuliwafungia goli 5 hapa moja. Ndio maana leo sina uoga wala sina wasi. Niko tayari kwa kila matokeo. Lakini mzee, machi ya leo inatisha. Kwa wengine labda, lakini kwangu hapana. Maana nimeshazoea derby kama hizi za wandugu. Sio ya kuanzia leo. Na hawajawahi kufaulu. Labda leo sijui. Maana maandalizi Mungu ndio anayapanga. Sio mimi.
naona kama umekuja umekania ili kombe. Kama ikitokea ili kombe likakutoka likabakia hapa, wewe utachukuliaje? Lakini mimi kivyangu nitaumia sana, maana itakuwa ni la kwanza wananyangua hii nafasi, itakuwa ni ya kwanza wananichukuliana ubingwa, maana kila nafasi ya ubingwa mimi na wenyewe hawajawahi kunigusa nafasi na waachaga. Haya, nakutakia kila la heri. Asante sana.